munsi wa mbere rero itariki mu kwezi kwa gatanu niho intambara nyantambara yatanguye muri komine Vugizo. Iyi mitumba yose ya komine Vugizo uko ari yari 21 ico gihe ariko ni 20 kuko umutumwe bace bawugabura bushira muri mitumba hariko ingoro z'umugambwe ico gihe twari tugitwagwa mu ntwaro y'umugambwe umwe iprona umutumba wose wari ku ingoro y'umugambwe naha twicaye hari ingoro y'umugambwe ku mutumba wa Gikuzi. Niho kuri uyu munsi wa mbere hatangura gosha ingoro ku murango ukazubona ingoro ziriko zirakangwa ingoro ku mutumba munakira hiya handi ku munsi wa kabiri rero itariki zibiri niho twumva ngo umutama Matunu yari sogokuru wanje yabyara mama n'uwitwa Ntahunkuriye n'uwitwa Domisiyo Gashano n'uwitwa Ntamurokora n'uwitwa Pascal nyagiye ko yavirutega amaho hakurya bati barabatwaye kandi babatwaye Vugizo. Abo barabatutsi abo ntibagarutse abo bagiye ku munsi wa kabiri. Ku munsi wa gatatu ingoro zirasubira kwaka zirasubira gusha barasubira baraza barafata abandi bantu b'abatutsi barabatwara harimo uwitwa Gisaga n'umuhungu witwa Ntitsindwa Odasi baba ku mutumbi wacu barabatwara abo barabatutsi kandi ntiyanamwe yagarutse bagiye kwicirwa Vugizo. Ku munsi wa kane birabandanyuka. Ku munsi wa gatanu rero itariki zitanu ku mugoroba mu masaha 9 twebwe twari muhiri wacu na mukuru wanje yari umugeni yari amaze amezi narongoye n'umutama data tubona abantu isinzi sinokubwira igiharuro baje muhira bafise ibipanga bikarihije imbere n'inyuma bavyita namba 8 baje bava mu mihana nyene abenshi mubirengira ngo bari bavuye n'ivugizo kuko ntibaraba muri komine Vugizo yonyene n'abinyanza rake bategezwa ko barimo baca bashikira muhira rero iwacu indamutso bavuze ngo simba mukari abandi bari kumwe mukubishe bavuga ngo cinja cyasigore cinja ni uva ko ari guhimbura simba nayo ntumva ko ari intambwe ni naba ntakivuze nabi mu Giswahili simba ni intambwe mukari nayo ni intambwe ikara simba mukari ni intambwe ikara cinja naho ni guhimbura hanyuma baca bavuga ngo Kavuyimbo kuko data yitwa Kavuyimbo ukavuyimbo ngo abahungu bawe bari hati ngaba hano turi kumwe ngo none ngo tugende aca tubwira ati bane banje nimufukame dusenge kuko bwacu buraheze tuca turabakurikira tuca tuja hagati muko gwaje dushitse mu nzira avuga ngo none ngo najewe nambare nkuko kwanya ngo aho wambara ubona turi bamwe tuca turaduga turagenda baratujana paka n'ivugizo hajya hari hubatswe centre de santé hajya hari centre de santé rero niho hari biro vya komine tivyari bwimukira aha kuko irya nzu mubona yari biro vya komine irya ntivyari bwimukira hajya hakurya byo n'ivyavuba hakabakiyemo ko hari indi nzu iri hajya bavuze ko igeze kuri biro vya komine ikaba n'uburaro bwa musitani irya yari jite bayita jite detape yabamwe abantu yashikiramo ingezi na musitani irakorera ngaha niho yaba hajya muri zijya zubona zirimo abasota ntivyigeze yo bibiro vya komine oya bijya ntivyabaye ibiro vya komine ibiro vya komine ngibi byubakishijwe n'umuhisi ya Alfred ndi ku mazambo ibiro vya komine vyari ivugizo hajya hari centre de santé bivuye bica vyimukira rero dushitse ivugizo badushikanyeyo bwari ko burira baca babaza ngo mbega babagoye tukabanza kubaca ibitsi batoya ngo ntibirutse bateka ntibirutse ngo iyo biruka ngo niyo nzu ntibayinjira twaca tubakorora amazosi hari inzu ya komine ibiro vya komine hakabaho n'akazu abapolisi bararamo ba komine hakabaho n'akandi kazu gato karimo ibikoresho by'uburimyi harimo imifuko y'amakirolina mwe bapompesha gahawa n'imikasi y'agahawa yo gukata gahawa n'imisumeno baca baratwugururira atwugururiye duca tujayo dusanga hari abagabo 9 b'abatutsi
nabo nyine bahagararanye kuko abandi baryamanyeko kuko kari akazu gato. Urumva twebwe tugiye twinjiye turi babiri tubaye 11 baca babwira data ngo uwe Mutama taha ejo mu gitondo uzozuzana indya abana bawe, utabazaniye naho ngo ntiwibaze ko ngaha duteka ngo tuzobagaburira, ngo aho ngo muranyizigiza neza ko ejo ninaza nzosanga ariho bakiri, ngo nugenda uzosanga ariho bari. Baca baratwinjiza mu nzu rero turara tugerekeranye uko abantu 11, ntawasinziye ntawahindukiye kuko turindiriye urupfu. Gato inyuma hariho amaraso y'abatutsi bishwe mu bamaze iginga cyose bicwa, babicira inyuma yako kazu twarayemo. Nta muvyimba nahabonye, mugabo narabonye impuzu babambuye, ndabona n'amaraso menshi y'abatutsi bapfuye menshi. Ndasubiza imikenye inyuma ndagenda turara tugangararanye uko nyene. Ariko data arababwira ati none ntimwompurushe nkagenda nkabagurira agakate. Aca ati ngugenda ubagurire umukate wagugwa ifaranga rimwe. Aca tugurira imikate 9 turi babiri, ariko nayo ntitwayiriye kubera umutima mubi. Urariye gupfa wogira apeti yo kurya.